N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye hirya no hino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari hirya no hino ku mugabane w'abanyaburaya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Aziya, bari ngaho muri Afurika mu bihugu bitandukanye, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, uburaruko mu Rwanda, ubuseruko muri Tanzania, uburengero muri Congo, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, ibitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzova uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Umutekano urabandanya guhungabana inyuma yaho hari abagabo babiri bafashwe bunyuruzwe. Umwe akaba yarafashwe mu ntara ya Kayanza hafi n'isoko nkuru ya Kayanza, aho bivugwa ko rero yafashwe agatwarwa n'imodoka ya double cabine, Toyota double cabine ifise ibiyo bitabona. Iyo modoka ikaba ari imodoka yera. Nayo kandi uyundi nawe yarafashwe bunyuruzwe ngaha mu gisagara ca Bujumbura muri zone Kanyosha, aho rero uyu nawe yafashwe bunyuruzwe agafatwa n'abagabo babiri. Wa gatatu akaba yari yarasigaye mu modoka atwaye imodoka ari umushoferi. Hakaba haravuyemwo abagabo babiri nabo bagaca basimbukira umugabo yari mw'ibarabara. Abanyagihugu babibonye bakaba bari mu ngo zabo babona uyo mugabo yariko aragenda mw'ibarabara muri zone Kanyosha. Imodoka ifise ibiyo bitabona kandi biboneka ko idafise n'imparati, ngo yaciye havamwo abo bagabo babiri baca bamuterera mu modoka. Umushoferi nawe aca abandanya yirukanka. Abo banyurujwe bikaba bivugwa ko rero atabandi bakora ivyo ari abo mw'iperereza. Ni mu gihe amatora n'imyiyamamazo ngaha mu gihugu cacu Burundi birimbanyije canke bibandanya gukorwa. Ni mu gihe rero abo mw'ishirahamwe gishinze kurenganura canke gishinzwe kuvugira abahohoterwa canke abakorerwa ihohoterwa, ishirahamwe Rukristu Akati Burundi, aho rero umushingwamanza wabo uyu ni Jean Claude Ntiruburumunsi yaciye amenyesha ibihano umugwi wa ONU ujejwe kurenganura no kuvugira nyine abakorerwaga ihohoterwa ry'agateka ka zina muntu muri ONU kw'isi, baciye bafatira ibihano igihugu cacu c'Uburundi. Uyo mugwi uravuga ko wafatiye Uburundi ibihano bisaba ko leta y'Uburundi, abatwaye muri kino gihe n'abazotwara inyuma ya kino gihe, ngo ni Evariste Ndayishimiye n'ubutegetsi bwiwe, kurenganura kandi no guha indishi canke gushumbusha abanyagihugu bakorewe ihohoterwa. Muri bo babifashe bagendeye ku bagabo babiri bituye uyo mugwi, harimo Deo Hatungimana na Egide Nkunzimana. Abo bagabo barituye uyo mugwi inyuma yaho bakorewe amabi, bahohotewe n'iperereza ry'Uburundi, aho vyakozwe nyine n'abategetsi bakuru bakomeye cane bo mw'iperereza ry'igihugu cacu Burundi, bagahohotera agateka ka zina muntu, bagahohotera abo bagabo Deo Hatungimana na Egide Nkunzimana. Baciye baja kwitura, bisa nkaho rero urwo rubanza leta y'Uburundi yatsinzwe, baca bayitegeka ko igomba kuzoshumbusha abo bagabo bituye uyo mugwi.
Evaristo Ndayishimiye ariko ngo bikaba biboneka ko ata cyizere ngo gihari ko bazoshira mu ngiro ivyo uyu mugwi ujejwe agateka ka zina muntu muri ONU waciye utegeka leta y'u Burundi. Ariko bakavuga ko uyu mugwi ngo wama ukurikirana hagufi kugira ngo barabe ko ayo mareta ashira mu ngiro ivyo baba bayategetse. Tuvuye kuri iyi nkuru reka tunyarukire mu gisata c'indero aho kw'ishure ryisumbuye, ishure rikuru rya Administre riri muri zone Ngagara ni mu gisagara ca Bujumbura. Abanyeshure barafatanywe ibibazo vyagomba gukorwa. Vyaraboneka ko rero ngo abo banyeshuri bavyivye hakozwe nyine ubusuma bwo kwiba ivyo bibazo. Aho rero amakuru ava ngaho kuri iyo lise akavuga ko ngo umuntu yoba yarivye ivyo bibazo ari prefet des études, aho yoba yarivye ivyo bibazo akabiha akagwi k'abanyeshure bashika 18 ngo bari begeranyije uburyo bakamuronsa nawe akabibira ico kibazo. Yarivye ikibazo ca entrepreneuria arasubira kandi ariba ikibazo k'igiswahili, aho ngo yavyibiye abanyeshuri bo mu mwaka uheza wo muri science za biochimie na science de la terre. Aho rero abo banyeshure ngo harimo umwe yaciye asohorwa na ekonome w'ico kigo, aho yariko aramubaza amahera atari yaheza kwishura, aca afatanwa telefone ngendanwa ya Android ayishikana kwa directeur w'ikigo. Mu kuraba muri iyo telefone basanzemwo ivyo bibazo. Mu gutoramo ivyo bibazo rero baraciye birukanwa, hafatwa ingingo y'uko hirukanwa abo banyeshure babiri babifatanywe ari nabo bari bajejwe gukusanya ubwo buryo kugira ngo baje kuriha ico kibazo kwa prefet des études. Ngo haraciye hakoranywa inama giturumbuka, haca hafatwa ingingo y'uko abo banyeshure birukanwa. Abavyeyi barerera kuri iryo shure bakaba bariko barasaba ko n'uwabafashije kwiba canke wabibiye ico kibazo nawe yokwirukanwa canke agafatirwa ibihano hisunzwe amategeko. Igitabo mpanavyaha canke amategeko mpanavyaha mu gihugu c'u Burundi mu ngingo ya 34 yemeza ko canke ivuga ko umuntu afatanwe ibibazo hakoreshejwe uburyo bwa telefone ngendanwa acibwa umunyororo w'imyaka hagati y'5 n'10 kuduga, canke akanariha n'ihazahabu y'imiliyoni 20. Ivyo nivyo bihano vyari bitegekanijwe. Abavyeyi bakaba bavuga ko rero uyo yakoze ivyo agomba gukurikiranwa hagafatwa ingingo yisunzwe amategeko. Tuve mu gisata c'indero tuje ngaho mu gisata c'amagara y'abantu mu ntara ya Cankuzo, komine Gisagara, ibara ryaraguye aho Rusehabaniha itakiva ku bitaro vyaho ngaho muri Gisagara. Ngo abanyagihugu ata muntu n'umwe akironka iyo modoka ya Rusehabaniha ngo yunguruze abagwayi bavana ku bitaro vy'akarere ibajana ngaho ku bitaro bikuru vy'intara ya Cankuzo. Ibintu biboneka ko ari akamaramaza. Abanyagihugu ngo niyo bagerageje guhamagara Rusehabaniha yo ku bitaro vy'intara ya Cankuzo nabo ngo bababwira ko ata gitoro gihari. Ngo niyo igitoro kibonetse ngo kimara umwanya nk'uwurume rumara. Ngo Rusehabaniha ntishobora kurenza icumweru iriko irakora.
Abo banyagihugu rero bakaba basaba ko ubutegetsi bwogira ico bukoze kugira ngo igitoro kibashe kuboneka, n'izo modoka za rusehabaniha zibashe kunguruza canke zishobore kunguruza abagwayi canke abazikenera umwanya ku mwanya nk'uko amakuru ariko aragenda abivuga. Amakuru yacu tugiye kuba turayahagarikiye ngaha. Niba ukoresha ururimi rw'icongereza fyonda subscribe, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu tubandanya kubatohoreza nakagaruka, ndabikebanuye, nagahwane.